Umugwi wa scout n'abagide barangurira ubutumwa muri Paroisse Saint François Xavier yo mu Gatumba bashikirije imfashanyo y'ibikoresho by'ishure kuri rumwe mu gwaruka rwo muri iyo zone. Uwurongoye uwo mugwi aramenyesha icatumye batunganya ico gikorwa. Nuko itegeko rya kane ry'abaskuti rivuga ko umuskuti ari umugenzi ari umwene wabo w'umuskuti akaba n'umugenzi wa kira muntu wese, kandi ko itegeko ya gatatu ikatubwira yuko umuskuti ari aho kugira afashe. Ni muri iyo ntumbero rero twaciye tuvuga duti reka dufashe abo dushoboye, dufasha abana gusubira ku ishuri. Nk'abanyagatumba twariyumvire yuko dutegerezwa gukora igikorwa cyo gufasha abana. Ico gikorwa naco twaba twagihaye numbere yuko twogira projet bafashe bige, dufasha abana bige. Murazi ko mu Gatumba haba ibibazo byinshi by'amazi, natwe nyene turimwo vyaradushikiye, ariko nk'abaskuti n'abagide twiyumviye ko twoja hamwe muri bike dufise kugira dufashe abana dushoboye gufasha basubire ku ishuri. Murazi ko kazoza k'abana kari mu mashuri. Twiyumvire twebwe abaskuti n'abagide bo mu Gatumba twabahaye amakaye, tubaha amakaramu, tubaha na boite mathématicale y'ibikoresho byo gukoresha mu ishure, tukaba kandi twabigize mu ntumbero yuko abana bosubira ku ishure bafise n'agakemanyi gatoyi. Ntitwashoboye kubafasha abanyagatumba bose cyangwa ntitwashoboye kubaha ibikoresho byose bikwiye kuko twabikuye mu nguvu zacu dufise twebwe natwe, kandi turabana ivyo byabashikiye abo bana natwe byaradushikiye. Twafashije imiryango abana bangana kwijana, no kuvuga ko twovuga ko ari imiryango ijana nyene, mugabo twari twifuza gufasha n'abandi kuko imbere ko tubafasha nuko twagize urutonde, mugabo tukagira aho tugarukira kuko ataburyo dufise kugira tubafashe bose. Rero iyo miryango twashoboye gufasha niyo kubera ingufu zacu zagarukiye kuri abo nyene abana ijana. Uwurongoye uwo mugwi aranahamagarira abandi babishoboye ko bandaniriza ikivi aho bakigejeje. Novuga yuko twarabonye igihe abanyagatumba dutegwa n'amazi, haraje abantu benshi gufasha abantu, ari bifungurwa, ari impuzu, kandi twarabishimye kuko batugarukiye ku gihe cyari gikenewe. N'ubu turasubiye gutumirira ko abo nyene bagize uwo mutima basubire kandi bagaruke kuko amashuri aratanguye, abana barakeneye aka uniforme, barakeneye amakaye, nibagaruke kandi babafashe kuko ishure ni ngirakamaro ku mwana, ishure ni ngirakamaro ku munyeshure. Rero turifuza yuko kandi turizeye ko n'abandi bazoza kugira bafashe abo tutashoboye gushitsa gufasha. Twosaba abavyeyi b'abana bashoboye kuronka imfashanyo twatanze ko boguma hafi y'abana babo muri ayo makaye makeyi yobafasha gutangura ishure, babahimirize kuko kazoza kabo ni kari ngaha mwibarabara, akazoza kabo kari mu makaye, kari muri iryo shure nyene. Tuko turashaka ko ugwaruka rwo mu Gatumba nago rutosigara inyuma malgré ibibazo bafise, mugabo nabo botera imbere mu bumenyi. Tukaba dushimiye kandi n'abashoboye kudufasha byinshi twabikuye mu maboko yacu, mugabo n'abaskuti n'abagide bari hanze y'igihugu bashoboye kudufasha. Tugashimira kandi na societe Alpha CD Technology yaradufashije na Italibu. Turifuza yuko n'abandi bogaruka bakagira umutima kugira bafashe abanyagatumba. Abana ndetse n'abavyeyi b'abana baronkejwe ivyo bikoresho by'ishure barakenguruka iyo mfashanyo. Ndayakiriye neza kubera n'umwaka weze twayaronse abavyeyi barushe, bakoze kuba badufashije kuduha amakaye kuri niyumva neza n'amakaye nari mfise yo kuja gutanguza ishuri. Numva nohamagarira abandi bantu baje kubafasha, abandi bava mu yindi ntara baje gufasha kuko ni benshi bakeneye amakaye, mugabo ntabwo baronse no munsi. Dukeneye n'abandi bazoze bafasha abo bandi batayaronse. Nk'umuvyeyi ndavyakiriye neza uko baje kudufasha. Twari twiteguriye umwaka w'ishure we kugira ngo abana baje ku ishure, nukuri ndabashimiye. Rero nk'uko bamye badufasha umwuzuriye ugitangura kudutwara, nukuri dusaba ko n'ubu boza
baza bakadushikako bakadusahiriza bakadufasha kuko nabundi amakaye utuniforome ntabyo abana bafise kuko umwuzure waradutwaye turi mu buzima bubi cyane turi mu mahema nta burondero dufise nukuri ubugerageza nko banye bagerageza badufasha nubu bakadusha Imana ibahezagira ibongera umugisha ahubwo natwe nuko nyene twobaza nko ku buryo bw'imyambaro bambara ko yoba byo tworoheza nk'abantu bato bato hama nako twazorondera tukarungika y'abana bacu. Umugwi w'abaskuti n'abagide bakaba batunganije ico gikorwa mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 25 irangiye barangurira ubutumwa muri iyo Paroisse Saint François Xavier yo mu Gatumba.